Sinajya data n'ijya mwana n'ijya mutima mweranda Burana mahoro kuri uyu munsi w'igenekerezo ry'umunani kwezi kwa Myandagaro turi mu kanyamuneza. Je me sens honoré d'accueillir fraternellement son Excellence Monseigneur Sébastien Muyengo, évêque d'Uvira, avec la délégation venue d'Uvira, délégation des prêtres et des laïcs. Turahaye ikaze wewe saserdoti mpereye kuvyariho bikuru by'abepiskopi mwepiskopi mukuru wa diocese nkuru ya Gitega ni mwepiskopi wa diocese Bururi hamwe mwese namwe mwese basaserdoti mwese mwaje muvama diocese atandukanye turabahaye ikaze. Turahaye ikaze mwebwe bihaye Imana miryango itandukanye
turabahaye ikaze mwebwe bavyeyi mwaje kwigina n'akanyamuneza ibibondo vyanyu ku ndagano yava bigira. Turabahaye ikaze mwebwe mwese bakristu bavukanye mwese. Turabakeje mwebwe muryango wa Bikira Bene Mariya. Ndabakeje mwebwe muri rwego nyobozi uyu munsi mwigina aba bagira indagano za burundu n'aba bagira yubile y'imyaka 25 bari muri iryo banga.